Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza, 14 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose yumaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Sibyo gusa turafitiye otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise care twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi. Hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 41 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu. Wala mushaka no kumazi muri sauna singiye. Uja ntamuji. Uja rero navuze ntamuji. None ndeka kuhaca kubera. Kandi wewe mimi no misi hose gawe wiganza cyane. Zona kwega no kwa boss. Hako wana shaka no muri sauna atigira bito. wananiwe ntamuja. Je boss hamagara ndaki. Ewe ruvyogo sha, kise ruvyogo ni yabeshi. Kuri ruvyogo nyene. Nabwiye ko tahuca. Asitende ni wasanichira hari ya. Ahubwo ruvyogo kanda kubari. Maria ari he? Maria. Ari haja tukaraba. Hamu na karavuga. Ari ngahanze. Genda umucuma muhagarire mugira ati hano. Nimba ninjire ngaho. Wegenda umumagarire nta kibazo gusa uyu munsi ntuca ngaha mu muryango. Wala nzi ko ata bifu dufitaniye genda we gusa nabi. We, jendi bankinisha. Umpamagara iki? Jesi naguhamagaye. Okay, niba atari ndamamagaye. Ni mama anje ari amuzi naguhamagaye. Simabuja guhamagaye hariya. Je nigeze ndaguhamagara. Uratomba office chance. Iyo barwe nacanda kumena. Chance.
Allô la chère. Uri muhira? Aha. Hewe. Urabona rero. Ewana. Ndashaka ngo idiri yihuta kandi unyarutse gose. Mu mwanya numvishe Bella ariko avuga ko arimo arategura surprise Junior. Wavyumva? Ujya? Cengira agatekerezo rero. Nace nsaba Abere ko twojya gutembera ahantu ku kabare hama tukajyana na Junior. Aranyemerera. Ewana, ndakwinginze rero wewe nawe kora umuti. Ucuza direct. Aho rero umva ko ebana ni wowe usigaye gukora nkabona igikorwa urimo urakora. Rero nyarukuza udusanga ahantu ku kabare ndakubwira porogaramu y'ahantu tuba duherereye ukidusangayo. Ucukora uburyo bwose umenyane na Junior. Wavyumva? Uraza kwiyeranje uburyo bwose bushoboka umuboreze. Wavyumva? Sinzigane ubigira gusa uriyeranje. Aha, uko nyene. Hanyuma mwe mu gutaha uze kwiyeranja ku buryo saa 10 ziza kugera mwebwe mutarashikayo. Ndagusabye ntimuze gushika saa 10. Mwitinzeho gatoya mushika nka saa 10:30 canke se bazi mutebye saa 11. Uravyumva? Hamukora umuti. Sawa, twasubira rero. Powa. Anje, sawa. Waryohewe? Ha? Niba none agafana. Waryohewe? Twitahire. Ha? Ama, Johnny. Byari bitesa, byari bisa neza cyane. Ahubwo byaba byiza neza usubiye wayi wundi munsi wo kuvuka twagaruka tukiyongera. Reka nundi mwaka ntukigiye. Ndabona ibintu byari sawa. Yego. Urubanza rwagenze neza, anniversaire yagenze neza. Ahubwo byaba byiza no mu ndwiza dusuye guhimbaza Iyindi. Bana na kimwe. Kwa Junior nta ngorane. Ahubwo nuko amasaha bujyana yose ikintu kwa tugendanye. Nibyo misanzwe twanezerewe, twanyoye, twariye, turahaze. Nta kibuze kandi muri umuryango murabizi. Gusa rero je ndafise akazi ngira njemwo ndabona harageze ko umuntu yotaha. Abana bakaja muhira na madamu. Okay, byakabaye ngombwa ko twotahana ariko ntabwo bishoboka kuko burya abagenzi bumvise ko hagize anniversaire bacaguma bagufona urihe bumva ko kari isamaze guhamagarwa n'abantu nk'abane ndabarindire gatoyi baze tuvugane hama nanye muryoshe kuko uba ari umunsi wanje nyine kuko niba byoroshe hamba mwebwe naho mukwigira nta ngorane ntimugire ikibazo. Okay, dusanye ni muryohe. Bebe igende rekara nayo Ariko gajuni. Ani wasa tukataha kwe. Oya, ntugire ikibazo mumanje. Reka nishimana n'abagenzi kuko bampamagaye reka sindekone. Baje bakambura cyo bari ikibazo. Ariko nanjye ndaje mu kanya. Sawa sawa. Itaye. Ntabwo inyotera ahera mabuca. Sawa. Kandi ntugire ikibazo.
Muko ni sawa? Ni sawa ndashye. Wow. Nahoze ntera akajisho ngaha. Mbona umenga mwicaye mwenyene hari ikibazo twicaranye? Wapi? Nari jenyene nirungu ryari rinyishe ahubwo ni karibu. Karibu bro. Hama ku mazina banyita Junior. Nkaba ndi ngaha muri vacances umwanya ku mwanya nkumara Amerika niyo nkorera ariko vraiment nakubonye numva ndabuza amahoro seriye ewe naca numva ko abakobwa barundi kazi babeza wowe urarenze Merci beaucoup. okay aha umukobwa mwiza ntarandiriye ku mazina bitabanje Nanje banyita Hashe. Wow Ego. izina ryiza cyane Merci mama beaucoup. wagiye kukwita izina vraiment niba atari papa yari yabyihweje. Merci beaucoup. Twenga neza. Thank you. Okay. Hama sinzi ko byokunda. Bo. Urashobora kunyemera tukagirana ibihe byiza. Tukimuka no ngaha tukaja handi. Hari kibazo? Nta kibazo na kimwe. Okay, urakoze cyane. Inyishu zawe nuko usa ni vimwe kabisa. Merci. Kongaho. Asha. Junior! Shey wajirya. Mana. Shey. Babarira mbere. Mbabarira Albert. Yache. Babarira mbere. Juni, ini umembri kurama Juni. Juni yakuriki. Juni kubera kumetsuko. Ibi ni urabona munsi Shey. ibi uri kurabona nibi n'amahano wankoresheje Babara Shey. Nanje si. Babari. uribuka amakosa wankoresheje kubw'urukundo nagukunda Shey, nta umuzi. umviriza wowe ubyibuka ho iyumvira n'isegonda na rimwe Babara Shey. amakosa nakoze ku bwawe Ubwa ni urukundo ngo ndagukunda Junior kubera iki ikosa n'ubwa mbere baye babara ndagusabye sibyo yumva wambabare uya nubona ko jewe ndutisha uyu mwana isaha Sheri nanjye sinzi uko bigenze n'ukuri nakuruka umviriza urakoze ndagushimiye umva nkubwire urakoze ndagushimiye nta rindi jambo mfise no kubwira atari kugushimira imbabara yasharaze twacanye muri byinshi iri kosa n'ubwa mbere barabizi n'ibimenyere kure ngo nyumva nk'umwana w'umuntu Sheri mbabarira sinarinzi wewe ibihe twagiranye umpenda ngo urankunda sinzi ko ari impembo wari kumpemba Sheri nanjye si jewe urashobora kundekura
mbona utameze neza n'ibiki none uje ngakora iki nukuri ntugire ngo n'urwango ndagufitiye njye nanje nganje yo gusaba ikigongwe urumva mbabarira cyane nta muntu n'umwe nkeneye muri kano kanya muri chambre yanje nkeneye kumva ndumva kandi uzi gukoza yego n'ubundi ntabwo nteba nanje kugusaba ikigongwe umugabo yambariye bera Jesu urwango runzanye ngaha urumva jewe nukuri ndabyo kunge n'umugabo wanje ababaye yabimbariye byose ababajwe n'ukuntu yaguteye inda umubonye nawe nukuri nawe utongera agahinda jewe naje kumusabira ikigongwe bera nukuri icyo kibazo niba cyo kikubabaje nukuri ntuhangayike gose twebwe ngaha ibyo byagushikiye na jewe birashaka gushikira ntugire ikibazo rero karibu ngaha mu muryango wacu ntugire ingorane sawa niba ubivuganye urukundo rwinshi urakoze cyane hama rero karibu mu muryango wacu nta kibazo ariko sister nherutse umenga tuje kuryoheye kuko mbona umenga ufise ibibazo habaye iki Baraziga mwana wa mama ndakubwira byisi n'amabanga vyagenze gute yambwira nibikiga mwana wa mama sha mwana wa mama nukuri ndafise ibibazo pe kandi bimwe binanira guhisha ndababaye ariko urazi kuri mukuru wanje gute none ushobora kugira ibibazo ukabimpisha sikuguhisha birandenga birancanga mu mutwe sindavyumva neza habaye iki none bazi maze ibisi nemvira ku kibazo c'umwana wanje sa umwana wawe aheze imyaka 8 tumuhanze ariko agaruka gute ubu inyuma y'imyaka 8 tumuhanze yazutse mwana wanje ntiyapfuye mwana wanje arahari sa nubu sindiko ndabitahura nanje nk'ivyumva sinabitahuye vyarancanze ndiko ndarota canke mu mutwe nta tuntu twacanganye wapi meze neza nukuri tuvyihoza sindiko ndagutahura sindavyumva umwana aheze imyaka 8 nawe urabizi ndetse amarira twarize ugira umbwire yuko ubu nyene wongeye kumubona canke nivyo waraye urarota canke nivyo sindavyumva sindabitahura sivyo narose haraje umuntu arambwira story yose ukuntu vyagenze umwana wanje arambwira ukuntu baminduriye umwana umuntu yapfuye afise umwana akomeye ariko abantu ni babi ivyo nyene vyarabaye nanje nk'ivyumva sinavyumva nyene sinabitahuye ndabona menga n'umuntu aje kunkinisha ariko tunasanze umwana wanje ahari je numva umenga ni inkuru uri kurantera numva umenga ndiko ndarota ivyo nyene vyarabaye baseka nkwibutse kugira uvyumve neza uribuka ko navyaye kuri cesarienne kandi namaze indwi yose muri koma ndavyibuka rero barashanjije umwana wanje umwana yapfuye mana we umwana wanje ariho nabo bamuha abandi mva ndabimenye sinisiryama ngo ntoritiro ndara amaso ndaramumarira mu gahinda ariko gute abantu bameze nabi nk'uko ikimbabaza naho nabimenye sindisuye ko nzomuronka kuko n'ahantu harinzwe hateye ubwoba ari mu bantu bamukunda sinzi n'ukuntu nogenda ndamwumvisha ngo nje ni mama wiwe imyaka 8 afise abantu bamureze yitanye inanasi sindumva ukuntu nzobivuga simbona ukuntu nzoheberana n'umwana wanje kandi namaze kumenya ko ariwe oronera ubu nyene uribagiye iyumvire wibuke indwi yose wamaze muri koma uhejeje kwibaruka hama wemera umwana bamugutwara uko nyene utegereza gukombata uko bishoboka byose inzira zose bizocamwo ariko umwana agaruke bibaye no kwica kubw'umwana wawe ubikore
mugabo umwana agaruke. sha uraziga mwana wa mama uvuze neza kweli nzopambana hasi hejuru maka umwana arinda mose ko n'ubundi na mama office umutima uraremerewe ndara ntiyumvira umwana wanje kuko sinzi ko nabikubwiye negerezwa Bewe nibiki kumumagara muri no shamba. Hey, biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza 15 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose iyo umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Si ibyo gusa turafitiye otani par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise keya twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu.